Mwiriwe canke make bivanye naho mpereye nibaze ko meze neza. Uyu munsi kiganiro tubazaniye sikindi. Murazi yuko twama tubazaniye ibiganiro vyiza cane kandi bitandukanye. Ariko aha kuri channel YouTube Nason TV mutubabwira kugira sabone canke subscribe, mugire na share, commentaire n'ibindi kugira ngo amakuru ashike kure meza cyane n'abandi bagire nte babone ibyo ari byo. Uheruka kiganiro twabahaye cyaje cyane, sinzi ko mwabibonye. Uyu munsi tuje ku kiganiro turi muri domaine religieuse. Kiganiro cy'uyu munsi niki kwita abakuru b'amadini amamwe ngo dadi, kwita amazina abakuru b'amadini amamwe ngo ni ba dadi. Mbe wowe uvyumva gute? Kindi kwanza twabibutsa nuko abantu batumvirije ikiganiro duheruka gukora bacoja muri description baca mubisangayo kugira ngo mubandanye mudukurikirana gatanu kuri gatanu. Mbe wowe mw'idini ryanyu murita pasteur canke apotre ngo ni dadi? Reka twifashishe Bibiliya. Vyoba ari bibi canke ni vyiza twifashishe Bibiliya, ntiturondera ahandi. Turababwiye uheruka muri Bibiliya soma nta bindi, ibindi ntibikenewe from Bibiliya. Twifashishe rero Bibiliya muri Matayo 23:9 avuga ngo kandi ntihagire umuntu numwe mwita, donc ntihagire umuntu numwe kuri ino si mwita data, kuko so ni umwe, data ari umwe wo mwijuru. Twasubiyemo ntihagire uwundi muntu. Donc ba data b'amaraso, sivyo? B'amaraso c'est bon, ni bon. So rero hari abandi rero kubera ngo ni pasteur, kubera umuyobozi w'ishengero kanaka tutumwita ba data. Mon frère, ni kimwe twamatuvuga. Umusango shetani mu kuyovya arakoresha ubwenge budasanzwe kandi bukebuke. Ofete bo mu isengero bita dadi, sivyo? Oro dadi shetani yakreye akantu ko mu Congereza. Daddy, c'est un mot anglais qui signifie père. En différence. Canke papa nyene. Ni kuvuga Bibiliya rero ivuga ntagire umuntu numwe mwita daddy. Dawe. Muri Bibiliya handitse dawe. None mu Congereza ni daddy. Rero urumva yagomvye kukanyegeza ntibumve directement ko ari dawe hakomeye ko muri Bibiliya komza ntebe bakikoresha ivyo bintu vyiwa gomba zane. Urumva ubwo bwenge bukomeye cyane kujya kuntu bavuga daddy bisigura dawe kimwe Bibiliya yanka. Batahure kandi nubwo amadomene uko batandukanye, domaine religieuse, domaine yi nukuvuga hariho amategeko yayo, amajambo bidakunda kwavugwa muri iyo domaine bivanye nuko nyene atari vyiza. Rero mu isengero kwita umuntu daddy birabujijwe. So reka tugende uke nkuko muri Bibiliya bivugwa. Iryo jambo igihe Imana yarivuga ngo ntihagire umuntu numwe, donc yashatse kugereranya, yashatse kuvuga, donc hari abantu abayobozi b'amashengero bamwe bagomba kugira icubahiro kirenze ic'Imana, sivyo? Na cyane uyu munsi usanga hari abayikristo, usanga pasteur ari umuntu nyene kwera akakaraye nyene umenga n'undi muntu nyene atari umuntu yaremwe n'Imana, atari umuntu yubava inyama n'amaraso, sivyo? So rero adafise inyama n'amaraso apabona mfa, sivyo? So rero kwita umuntu daddy, so d'une part c'est coche, d'autre part ni coche, parce que daddy ni Congereza, ni père mu Gifaransa, Kirundi dawe, sivyo? Papa canke data dawe, sivyo? Dini pale twavuze ko ari atacu bitwaye, kandi na Bibiliya ntabwo ibihakana ijana kwijana ngo ni bibi kwita umuntu dawe. Gusa yashatse kuvuga ngo ntimuhe icubahiro umuyobozi w'icengero
sivyo pasteur ngo cumuha icubahiro kirengeye c'Imana mwubahe ni bon mwubahe kuko umuntu yasizwe amavuta n'Imana kameme rifo kumwubaha mwubahe kuko siwe yamusize Silvestrine yisize amavuta yagiye mu boutique aragura ngo arisize yasizwe amavuta umukozi w'Imana nubwo wobona ariko arivanga ariko arivanga mureke wazibarizwa n'Imana ujya hari urundi rubanza rwiwe rutandukanye n'urwanje n'urwawe bimeze mubahe so rero kintu novuga twavuze idini pa bibya ntibibuza nyine ncaka kwijana sivyo mu icubahiro akwiriye ntucumuye icubahiro kirenze ukamuha icubahiro kirenze umwitaba daddy kubera ko ubona yo bafukora ibitangaza birenze byinshi ndugu yangu Imana irakubona kwicara mugabo ukakora ico kintu ofete c'est pas grave mugihe umwita daddy mugabo umwise daddy atari muri ya context yo kumenga ubona afite icubahiro nk'icimana voilà umwite daddy kubera kumubaha nyene kumwe bivuga uti mubahe abaganza mugapana kucumenga umubashe nk'Imana ya karorero sivyo hariho abantu dufate sawa niba bakuru bawo bita ba apotre bande uvuze uti ujya mu apotre naka arashumura ibi nibi biratangaje aha ko kukubita quand sivyo akibaza kumengo ntacumura se umuntu rero abo ni babandi rero baba consider abo apotre babo ba paseri babo nko kumengo ni Imana yene idashumura kandi tuzi ko muri Bibiliya bavuga ngo umuntu acumura ibiyetanga abantu edaye kuri sintama irandabaho okay Bible iravuga ngo nta mwiranda nta muntu agororotse ari kuri nose ukacubona no muntu araje ngavyimvye ndugu yangu ya mama sengesho hariya no masengesho yapfumurira yo kamera nta muntu n'umagororotse ari kuri nose so rero twashaka guhanura bamwe bakunda kwita pasteur cyangwa apotre bakabita ba daddy bon mubikore mumenye yuko mufise inzira muri ko mubicanamo bon kumwita daddy si bibi mu gihe umwise daddy mu kumwicubahiro nyine kubera bon mu icubahiro nyine gisanzwe pana cyane icubahiro nko kubona kumenga yo kubera yakoze ibitangaza yasengeye abantu bagakira sivyo kuko you don't know inoze ariko arakoresha ama esprit akoresha sivyo birashika akaba ariko arakoresha les esprits de Dieu sivyo cyangwa esprit satanique esprit satanique sashike arakora satani arakora kandi akorera mu bantu nyene bakijijwe sivyo so rero mu kwita umuntu daddy ifa kumenya ntumuhe icyorero kirenze urazi yuko maniko usanga nk'umupasiteri arenganye aje kuri eglise abantu usanga umenga n'ibindi bintu urumva ukamenya ni Imana ishitse mana uzogende mu eglise ya mashasha na cyane cyane mu eglise mashasha sivyo man urasanga umupasiteri ashitse agishitse Pastor Joshua mana reka jana muvuga ntabwo wakwere uko nyamutipe jewe sina onyogije hano byo yuko pastor nimba ntagendeye nimba urabona nimba isengero ririmo intebe za yeboyebo wewe bamugerekeraniriza nk'intebe za yeboyebo hafi nka zine kugira ziduge hejuru nyene kaboneke ko ari bon ivyo ni hata sivyo rero twabaze dini part c'est vyiza d'autre part Imana yenyene niyo yonyene tukwiye kwita data kuko twabisonye muri Bibiliya twabivuze muri Bibiliya haravuga ngo ntihagire uwundi muntu kuri inosi mwitane data kuko so ari umwe ari uwo mwijuru ese none uwo mwise dadi eske no mwijuru canke no mu kirere nuwahe nico gituma shimubanda Moses abandanya bakubita hakubitisha ababwira ngo arapinga n'igipinga shimamanda hajya kenshi mane je ujya mu type je bon kintu novuga namukurikiranye kuva kera mbere kuva gitangura sivyo sinovuga ngo
ibyo avuga sivyo. nukuri Ibyo avuga kweri arazana n'amatemonyage akwereka neza abara bya bindi by'urusaku ngo mama ngo arakwereka ka video atafoto nta cabaye arakwereka sivyo. Gusa expression akoresha nizo ntakunda vraiment sivyo. Ama expression akoresha bon umuntu wese arafise how atanga message sivyo. Mugabo turavye lo message atanga sivyo, tutarabiye ukuntu yubaka amajambo mu kuyavuga sivyo, kuko nibwo buryo bwiwe bwo gutanga ubutumwa bwiwe. Bon ivyo ntibindaba mutama wewe ufise mugabo urashobora kuzuzura diminiwa kameme kugira ngo ibintu bigende neza kameme sivyo. Mugabo kwita abantu ba daddy c'est pas normal. Daddy ni umwe, data ni umwe kuko abitse gayura naho muri bavuga yuko birivuga ko bon twogerageza tukabaha icubahiro nyene bisanzwe tukabita ba data mumwe wisanzwe. Ega ari gihe ducumurira muri ivyo nyene tubona umenga birasanzwe. Rero tugerageze rero tubitangura nk'ibisanzwe, tubitangura nk'ibisanzwe no menye icyaha kigenda uzobona yuko icyaha kirakura ni ikintu kirenge, icyaha kirakura ikintu kirenge. Rero uwo muntu mwita data niba mwite pastor tukure birakwiye. Apôtre c'est bon kararyoshe. Apôtre Bayahaga apôtre ni bon. Daddy niba kare kuko muri Bibiliya ntibiri. Pasteur Marc Kagise respect muta, I respect you sivyo. Ni bon umuntu kumita pasteur apôtre c'est bon. Apana ngo daddy c'est quoi hein, c'est pas normal, c'est pas bon. Okay, so rero nico gituma chima mada ugumubandanye kubita gusa nyene kubita nyene kandi kubita ibivuga se Bibiliya yavyemera ntaco bitwaye Bibiliya yavyemera kameme. So tubakunda abakunzi ba Naso Star TV mubandanye mukurikirana na Naso Star TV bigane tubandanye tubahereza mufyonda aga kugakenge sabone cyangwa subscribe ugakengera ibintu bikajugenda neza, partage commentaire kugira ngo ibintu bibandanye bisa neza. Ariko mwibuka ko gusenga ari vyiza, kumenya ukuri kubijanye n'ijambo ry'Imana navyo n'ikindi kintu ciza kirengeyeho sivyo. Kandi mumenye ko nabatubwira ijambo ry'Imana nabanyana abantu ari abantu uko nabonye nta muntu atihenda uzo kwicare urabe kuko avuze ijambo hantu urazi yuko umuntu ashobora kuvuga ijambo ry'Imana sivyo bivanye n'ukuntu atahora. Urazi twosoma murongo umwe mwe ntitwosobanura kumwe turashobora gusoma umurongo umwe ariko ntitutahora kumwe kandi ntitusigura kumwe. Meme les catholiques bo bose basoma umurongo umwe kw'isi. Mugako uko patiri uyu munsi yawusiguye ukacugenda patiri wa Murumonge na patiri w'Imatana uko basobanuye je suis si la certitude ko batanga différemment sivyo. Twese dufite abantu dufite ukuntu tuba twumva ibintu tuba dutahura ukuntu sivyo. Rero pasteur canke apôtre wanyu canke daddy wanyu ariko arabigisha ntibisigwe ko bijyavuze ari kuri nabo bashire mu bwenge. Bon ego baravuga ukuri kandi ntituvuze ngo nimugende muhakana ivyo bavuze. Oya ifo kwanza gushishoza sivyo. Icara ahantu nka wewe wimvire ku jambo bavuze, alors ugire réfléchir sivyo. Wimvire est-ce kuri diga jambo bavuze. Nico gituma uyu munsi amaigiriza amwe aramagirize mama agira ibintu bita iyo bavuye gusenga naho ico bita manyibutsa ndakiragiyeho kantu. Bon baragenda nk'ahantu kumuhana bagahurira ahantu kumuhana kanaka sivyo, amaselire de prière sivyo. Donc iyo bavuye gusenga bivanye n'umuntu wese n'akarera bamwo sivyo. Twebwe turashobora dusenga muri eglise imwe mugabo tutaba mu karere kamwe sivyo. Par exemple mu Rumonge sivyo haba mu Birimba mu Nkayamba mu Giswahili
hatandukanye sivyo mugabo ugasanga dusengera hamwe muri eglise imwe twinjirira hamwe hari ico bita cellule de prière bajya baba mu gace kamwe baragenda bagahura nka mu saa 9 twasohotse saa 6 saa 9 saa 10 bagaca basubira bagahura baca bata rero murongo basomye bazuye muri eglise umwe rero bagahana umwanya sivyo kugira ko analyze wewe ujya murongo basomye no munsi wawutahuye gute nigiki uvuga ko très abantu barabikora neza cyane cellule de prière kugira ngo abete pasteur kuba yavuze kujya ego turavyemeye ni umuntu kamere muga natwe twafise ukuntu twumva uko twawutahura ujya murongo iganyene hariho aba pasteur bamwe musanga bariko barigisha kubera inyungu zabo voilà usanga uweze ko ari bose bakorera Imana rero tugira ama cellule de prière ama eglise yose tugira ama cellule de prière dufata umwanya kuko turafata umwanya wo kuja mu bintu by'isi bitandukanye tukata kurora imipira ya Barcelona El Clasico Barcelona Sevilla na Madrid canke za ibindi bikorwa byinshi by'isi pourquoi tutofata izo 30 minutes canke isaha imwe avec duheje après ya eglise duheje gusenga muri eglise hanyuma saa 10 saa 9 tugafata umwanya 30 tugatahura ahubwo amadini yose ubu unye gushika isaha yo batabikora arabwiye kubikora sinatabikoze ni shetani ahagaze muti gute ubwo ni mapaseri yasiguye ashobora kuba bisiguye kuwembera atari nako Imana ishaka yuko umurongo usigurwa dansoko yashoye kuzimiza abantu benshi cyane bisigura iki nimba ariko amadini abamata vyemera ivyo bisigura iki bari kubandanya bafavoriza inzira ya shetani sivyo shari ikintu gikenewe kugira ngo habeho analyse umurongo bawuvugeko kugira ngo abantu ntibazimire ahubwo bagire nte babandanye mu nzira nziza bon en fait alors bibazo yuko pasteur ari ararasa kungingo tout simplement ariko tumenye ko nujya mu Kristo yicira ari inyuma imisi yose yicira ari inyuma ntabwo ari muri rivyi nta gikorwa na kibaye yifitiye muri eglise mugabo yicira ari gusa nawe nyine afise ukuntu atahura uwo murongo wasomye ushaka kuwusigura ukundi kuntu kandi ukumva nawe kufashijwe sivyo so rero tugira ayo cellule de prière kugira ngo tuze so rero kwitwa abantu ba dadi c'est pas normal tuvyo bintu tugerageze tubihagarike bafite ivyo vyubahiro donc tureke kurugurondeza ivyubahiro vyo kwisi ntaco bimaze ma sivyo ntaco bimaze shimamanda n'abandanye abakorogotoshora bugutwi kandi abantu rero bamaze kwinjira donc bamaze kwinjigwa n'uwo mugeza donc abo bapotre cyangwa abo badadi nyene baragerageje barabasigurira neza ko uco kintu ataco bitwaye ahubwo umuntu atagikora ahubwo yamenje baragerageza bakabasigurira bana uzura abantu bose babivuga ivyo bintu iyo uriko mutahuza kumwe gatoko birakenewe ahubwo ati wowe ahubwo ntukijijwe akwita kuri shetani kuri kuraro so rero kwita abantu ba dadi c'est pas normal kuko data numwe nuwo mwijuru Imana yonyene rudende abakunzi b'Imana muvuga ati amen hallelujah so partage commentaire subscribe s'abonner toutes les notifications kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza tubakunda cyane big up sana mubandanye musenga cyane